Mbiliza mama ya basi kwa nyenda kuuze urabona umunsi okay batamukunda umviriza ntibe nk'abadede nk'imbonera kure beza wacu turamukunda je ndimbonera kure ndi umuhutu kuri kurandaba urumva ariko ibintu perezida wacu ariko adukorera nka twebwe nk'imbonera kure sikuvuga ngo turananiwe kunuma akini mu matora muzora tuzomuta hasi urumva tuzomuta hasi kubera iki perezida n'umuntu akunda kuguma rirarira yidoga buri munsi cyari n'ivino namandorera nkavuga ati mutama twedu uraze ujya mutama nitwa twamuha hajya urumva urumva ije jam nitwa twamushize hajya lakini hari kuna amangara dusubiza inyuma twe kandi twe turomushiza tuzomukuraho urumva twe babahutu dufise shavu nta muntu ntanziza uzoga uragena no kuri Google fashaka kumukuraho Peter yari hajya yari muvye Peter urumva lakini never ntazotsinda ariko nta mututsi azotwara igihugu cy'u Burundi ndabisubiye nta mututsi azotwara Burundi turi hajya ndakenda ndabisubiyemo ngakama muri kumuranye nta tuzomukuyeho never nta mututsi ubuzuru busonge urumva kagenda azotwara Burundi burya ndakenda mama je n'umwana wanje nzomwambika inkoho urabona umwana wanje n'umugore wanje nzomwambika inkoho so gusaturana tuzoturira yani soko vango no muri azotwara Burundi bw'iwacu murakoze nakubajije ati mu gihe umututsi yitoje mu matora hama bakamutora ntashobora gutwara Burundi no nta mututsi kabisa kama uri kuranyumva ngaha kuri live nta mututsi yani azotwara Burundi nukuri kw'Imana abanyagitega twe turabanyagitega urabona Peter twaramushize hajya twebwe abahutu nta mututsi yani uzikamo uri umututsi nubwo vyovyara mu nyanyoko nta mututsi zoha mu Burundi bw'iwacu ngo umututsi ngo ni president nukuri kw'Imana muzokoma mwidoga na ndondeza nukuri kw'Imana ndarahiye ndi muri Canada ngahi Buraya ngahi urabona ndi Buraya mu gatondo umututsi muzazohenga ngo rututsi kazi ngo ruhagaze ngo urupapa ngo n'uruperezida abahutu tiko turarorera hajya ndakenda mama bahutu uburundi bwacu ngo uruhutu ngo ndi president niwo musi tuzora sasokura sana yani tuzomana nk'aba Nigeria ni gukererana ndababwiye ndabisubiyemwe na mama wanje aragize kumbwira atarapfa abatutsi muzotwara Burundi bw'iwacu ndabisubiye nubwo twogenda hajya mu Burundi imbere y'amategeko nta bintu by'amoko ariko ndabisubiye n'umwe ndemere na president hajya arikare neba tuzomukuraho nikoga mushije nk'abadede niko tumushizeho ujya mutama tuzomukuraho twebwe abahutu urumva neva ntazotsinda never urumva cyatugaruka rero tuzoje umviriza urumva never niko twebwe abahutu urabona na Peter Peter aripfiriye urumva twebwe abahutu tuzomukuraho never azotuviraho twebwe mwe mu amatutsi gazi mwe muri abatutsi urumva abantu bidogera never ni twebwe abantu uragomba urabona muri comment ziba gatora ziba ureko atwishetisha komandazi none nkuru nziza never tuzomukuraho yagiye gusa never mwamwishiki nkuru nziza none yaripfiriye arakigira lakini uyu ariko ubutegetsi mutama tuzomukuraho twebwe abahutu bagenzi biwe nitwo tuzocagura uraze ngena kubwira irindi banga akagenda muzomukuraho uraze kata mututsi ata uraze mweko mutemere kuvota umuntu mwereka ni mucagura mu president urabizi mwe abatutsi kazo mubone ko mutemere gucagura twebwe abasanga abatwa n'abahutu uragatini kabanya ko tuzobe umviriza umviriza Benjamin umviriza ntimudushoboye mureki kagenda ndakenda mama umunsi je ndaguhaye imyaka 1000 imbere nta mututsi urabona kagenda nubwo buzuru bwawe nta mututsi azogera twaye Burundi bwawe
wowe ngo tuvungurane nenari urumve kinakubye never none Evariste ndayishimiye president wacu ndi muri Canada nitwo tuzomukuraho nkamutama kuvireho twebwe abahutu n'abatwa yo nta nivye nukuri ya ngo Burundi ngo twaye mututsi urutuzi ngoro president ntubavubaza ngo twakindiye ku mivyimba y'abantu sivyo oya ndabitswe mutobikora ikintu nishaka kukubwira ni aya nonsense ya president uzubona hinge gatonya handa uzubona aje akabwira abarundi bose agafata mikro ngo batutsi ngo nimugire ubwoba ngo turazi ko atari mwe mwatwishe ngo ninzego ngo zatwara ndakubaze iyo utanguye kuvuga ibintu nk'ivyo wende ubona yuko umuntu ariko ategura genocide hama agacafata dusanzwe tubizi ko president twebwe dufise arakora ikibi akacerekana ntabwo ari wa muntu avuga ngo nshobora gukora ikibi nihishije no ni kumugaragaro kubera ko ntazi no kuvuga ofete nivyo natwende twashatse kuvuga president wacu he don't know how to speak ntazi kuvugana n'abantu urumva ndamukonsidera ko bamuhaye igihugu atanakibereye igihugu ntakwiriye no kugitwara kubera ko nta jambo agira Montana Okay. Reka ndababwira ikintu kimwe birababaje kuja imbere y'abanyagihugu ukababwira ngo jengo nirirwa ngo jengo ngo ntiwokwigereranya nanje ngo jengo sishango kunwa ngo izo nzoga mwe ngo mwirwa muvuga ngo murashonje ngo Burundi ngo bwuzuye inda like seriously abantu bariko barapfa n'inzara nawe uri kuraje imbere yabo basana ko ngo Burundi ngo bwuzuye inda Reka ndababwira ikintu kimwe naho turiko turigira zimza abajene b'u Burundi genzi y'u Burundi je murambabaza kubera ko mengo no kuja kwishuri mwarataye umwanya ndarira na Minervare babarihiye mbega watanguye kwigisha umudogiteri nawe yigisha erega none wewe uri docteur wigishijwe nande n'umudogiteri uwambere nawe uwambere yigishijwe nande ubu tuze turagarukana ubwenge. A few moments later abanza n'amoko ahubwo ujyavuga amoko abashaka amacakubiri mu Burundi hari ubwoko bumwe bareke kwinjira mu vy'iwacu twe mu Burundi nta muhutu n'umututsi twe turabarundi. A few moments later kuvuga ngo kuja ngumva ngo n'umututsi mwene wacu no jewe ndi umututsi w'umurundi uvuze ngo jewe ndi umututsi w'umurundi hetawe urambaba miryango y'abatwa mukoraniye ngaha continue namwebwe miryango y'abahutu n'abatutsi uvuze ngo mwaje kwifatanya n'imiryango y'abatwa kuri umunsi mukuru ni kibazo tugira amahoro abandi muri tera gateka senere turavye amajwi ya rose nawe zana muri biro ujemwo mugaca tumubwira tuti zana umututsi cyangwa umututsikazi abicega cy'umukuru n'amashinga amateka. Senyimana Eric mwebwe muri umuhutu wo muri Cankuzo ubwo mwageze hano mwoba Kayibigi Elisa mwebwe muri umututsikazi wo muri Meri kuba rero uno munsi mwashitse hano turabashimiye. Reverend Berahino Charles mwebwe musanzwe muri umuhutu turi igihugu rero ca mbere gikeneye ku isi kuko ntitugira umuzirikanyi ntitugira ubwenge bushobora gusiga iyi si nziza Imana yaduhaye.
Muganda bakunda ko abarundi muri incabwa kwiba murabambere kabisa. Emwe byose nzobirya ku muntu. Duri kumwe mubwira ngo tanayo madolari. Murambanye uruduri neza dore cyo madolari yakura. Kamwe ngabwiza tunga rimwe mwari kuyazana mugani mwebwe bambere muza utegereza kuduha amadolari utaduhaye nitwemere. Mukeneye uko nira kugira Imana ntiyica rero bahunda barongora. Imbona kazoza yerekana ishusho y'Uburundi twipfuza kubona aho Burundi mu 1940 mu 1940 mu 1940 kizoba ari igihugu cifise bwose. Uno musi yambwiye ati cengira nkore barrage babone ko yakozwe na Regideso urafise amahera mugabo ati je amahera afise atarenzeko none nakubwiye yuko ashobora kuronka 120 miliyari horeka kumuririmba ari wewe mwagendera bigende bamwanka baramwiruka kuko arabonone kuko atumye biyumvira bagombe kare yajahe kuko nigitutsi atutsa abantu bose bari baratwaye Regideso none uribuka ashitse asanga 5 megawatt bya bimashini vyugaye baravyugaye kugira baje kugura umuyaga nkuba hano avyuguriye habaye haje nabubwiye nti barakwicamwo ndabwira wiyuzi kutazosaba akazi leta niya gukenera nizokuzana kugira uyikorere kuko igihugu caraguhaye umutahe niya gushaka izoza kurondera amahoro y'Imana bane namwe hemwe turabakunda gusa cyane mugira umugisha kandi mongere muhezagirwa nta byinshi ngomba kuvuga ariko reka mpere kuri kino kintu ndakeka yuko abahisemwo never bakamuhitamwo ngo asubira yobora Burundi ndakeka yuko barabasi b'igihugu cy'u Burundi ndakeka ko umuntu muzima akomeye mu mutwe atopfa yemeranije na neva uburyo yitwara ingena avuga n'ivyo akora ku muntu afise ubwenge mu mutwe butembera neza hano bana bivuze arahubuka avugiraho ntatekereza ivyo avuga aridoga gusa aratukana gusa nta gikorwa na kimwe ashobora gushira imbere ubona yuko neva hari ibikorwa agiye kuzokorera igihugu ngo igihugu kive mu kaga nta muntu afise imvugo nk'iza neva yofa atejeje igihugu imbere mwamuhaye imyaka 6 nyimba ataririndwa ahubwo n'iyindi muzoyongera ko muyimuhe icika imyaka 14 y'ubusa urazi gutakaza imyaka 14 y'ubusa uburi nk'umusazi rero barabaye abasazi bahitamo kumuha imyaka 14 yo gukora ubusa imyaka 14 y'agasuzuguro ku gihugu imyaka 14 y'ubukene nimwe mwamutoye ariko igitangaje ni kubera yuko mwebwe rero nagomba ndabaza ko mwigira ngo muri abahutu nkuko uno Benjamin yatanguye abivuga kuko ibi bintu by'amoko by'ubuhutu n'ubutusi ni inyigisho ziva indani mu badede ni inyigisho zitangwa n'abategetsi ahubwo gihe ndakeka yuko hari n'ibintu bijanye n'ivyiho na bwoko mu usanga bitegurwa kubera yuko inshuro abategetsi bavuga abahutu abatusi abahutu abatusi abahutu abatusi abahutu abatusi ni inshuro nyinshi bobo singene babona umuhutu sinzi ngene babona umutusi muze mumbwire ngene umenye umututsi muze mumbwire n'ingene mumenye umuhutu mwe mukunda kuvuga ngo abahutu abatusi abahutu abatusi murabona yuko urugwaruka rurabibona ibi neva kora kandi bavuga baremera ko neva ngo n'umuhutu ariko muvuga ko atacamaze ni wa muhutu mugenzi wanyu wa muhutu nyene ntabwo ari wa mutusi muvuga ko mutusi atazoyobora igihugu ubateze isoni avuga ibijambo bitagira umumaro ni wa muhutu mugenzi wanyu muvuga
abatembeje igihugu ni babahutu bagenzi banyu muvuga, abononye itunga ry'igihugu nuko nyene, abakora ubujagari mu gihugu ibisuma n'abanyuruza abantu ni babahutu bagenzi banyu muvuga. None ko byose bikorwa n'abahutu bagenzi banyu, ukimuda ko induru muti bano bahutu bagenzi bacu bariko bakora ibitari ivyo, reka tubakure. Kubera iki mu mugaya muzi ko atacamaze neva mugabo mwamwongeye manda igira kabiri, imyaka 14 yo gukora ubusa. Kubera ko mwamwongeye manda byabananiye kumukura, mwese musa nkaho muvuga ubusa, kandi mwese munganya mind, ndavuga mu badede mwese munganya mind. Nta igihugu cy'u Burundi kizopfa kigeze mu gihe cubakiye ku moko. Birantangaza uburyo muvuga ngo nta mutusi dushaka nta kidushaka, ngo mugomba umuhutu ngo mugenzi wanyu mwitwaje amazuru murangaje. Ivyo bizuru muvuga mufise bifyase byerekana ubuhutu muri navyo, mugabe igitoro mwarakibuze ivyo bizuru bigangaraye ngaho. Amadevize yarabuze ivyo bizuru bigangaraye ngaho. Indege yarabuze, nta nubwo ndabona president yica muri ivyo bizuru vy'abahutu nyene bigira karabahutu ngo mbona ivyo bizuru bimutwaye mu mahanga. Amasoko yirigwasha buri gihe. Ivyo bizuru sindabona bigiye kuzimya umuriro, nuguhema gusa no gufinirizamwe imiseru no kuza kwanaga ngo ntibashaka umututsi. Mu gihe igihugu kikirimwe ibintu by'abahutu n'abatuzi, nta igihugu kizogera. Twebwe dushaka mu gihugu no ushoboye, wadushaka mu gihugu no ufise impano yo kuyobora. Naho yoza yitwa umututsi canke umuhutu canke umutwa, akaza afise ubugoryi nk'uburi mu mbonera kure, akaza afise ubugoryi nk'ubu tubona ngaha bavuga ngo abahutu ngo abatuzi, ico gihugu nta hantu kizopfa kigeze. Niyo mpamvu bibananira kwiyubaka, mugaca mutangura kuzamura tuka u Rwanda muvuga yuko u Rwanda ngaho ngo gwiba muri Kongo. Ariko reka mbahakarorero ku kantu gatoya. Iyi foto impamvu nayizanye, reka ndabemerere kano kantu. Muvuga ko President Kagame ngo yiba inzahabu muri Kongo, niko muvuga. Sawa, yaba yiba inzahabu muri Kongo agacaza kubaka igihugu ciwe. Niyo mpamvu muna ngaha hasi nasize barabara ry'ikaburimbo risukuye. Tufate ko ivyo muri Kongo aje kubaka igihugu ciwe, sivyo? Duce tugenda kuri Neva no mu badede n'imbonera kure. Mwebwe mwama mwimba ubutare mu gihugu guhera muri 2009. Ubwo butare mwimba mu gihugu ni mwebwe mwiba ivy'igihugu, mukiba igihugu, ivy'igihugu ibigize igihugu, mukavyiba mukaja kubishora mu mahanga mugatungisha ibindi bihugu. Muri bano bantu babiri, uwo kwiba mu mahanga kaza kubakiwe n'uwiyiba iwe agasambura iwe akaza kubaka ivy'abandi, ninde mupayi w'umusazi mu mutwe atagira kenge? Igisubizo ni utagira ubwenge n'uyu yiyiba akiyisamburira ko akaza kubaka ivy'abandi. Uko niko badede muteye. Mwaca mumubwira ngo ariko ngo yiba ngo yishe. Yesi ko ndabivuze, ariko ufatiye kuri ivyo muvuga ngo yiba yishe ngo muri Kongo, wewe usahuye abigihugu cawe uyoboye, ukabiba ivyo batunze n'ivyo bagiriye umumaro, ntubateze imbere, ukabazanamo ivy'amavangura, ugaca ugenda kubaka mu kindi gihugu. Abo bantu uyoboye ntumva yuko ububishe. Muri bano babiri ninde n'ubu akiri ikigoryi? Noneho sivyo nari ngombye kuvuga. Ico nari ngombye kuvuga ni iki? U Rwanda rwo rufite umuyobozi yitaho igihugu, akunda igihugu, arabi igihugu kigana. Mugamo badede murabe no kuryana no mu vyamoko gusa. Impamvu mugikenye nuko mugifise mu mutwe hari mwamoko n'amavangura. Kandi sinumva impamvu buri gihe abantu bitwa ngo nabahutu nama mbumvana ikintu kijanye no gutemagura, gukoresha imipanga. Ngo nzuzana abana banje batemane, nzuzana umugore wanje atemane, nzuzana unawe atemane. Kubera ko abitwa abahutu buri gihe mwama mumva ikintu cyo gukemura ikibazo ko ari gutemesha umupanga. Naho rero nk'abarundi b'umutima muri rusange hamwe n'abandi bantu bari mu badede, murakwiye kuza tukahagurukira rimwe tukagwanya buri muntu wese azana ivangura. Buri muntu wese ibi bintu biri mu ibwirizwa shingiro vya Hutu na Tutsi bikavamo. Abajene n'abantu muvuga ngo mukunda igihugu cy'u Burundi, tukaza dukita ku bintu bijanye n'ivyiterambere, tukavavanura n'ibi by'abantu by'ubuhutu n'ubututsi ngango ngo hatwaye umuhutu cyangwa hatwaye umututsi ngo sinemera. Turondera umuntu ameze nka Traore. No mu gisirikare bigenda uko nyene. Biramana maje kubona imyaka ingahe muzoyireka igacika imyaka 14
yose karangira muri mwo mukora ubusa eka koko mwiteze ko Burundi buzokira mu 1940 niko muvyiteze komeze ivyivangura murangaza ibizuru ngo ni kubera kuri umuhutu ngo nta mututsi washaka muzofukonya ataco mwimariye ari kuno kura amazuru yonyene hariko je ndumikwa bwa bundi mukora ibintu namwe mubizi mugera ngaho mugaharira mutera induru namwe mubizi none ngo umuntu asaga avuga wowe uri kijuju je ndakeka yuko ahubwo ndakeka apana ngo ndakeka ndakeka ni ivy'ubwana ndakeka nkekiki nivyo igera kwijana ahubwo muri nabasaze mu mutwe kwere koko mugere mahaduke ibintu muzi okay hano uyu muzehe ndira ko buca hariho ibintu yavuze ndira ko buca hari ibintu yavuze aho ka video kamaze iminsi nabonye n'indi video n'ubu yabisubiyemo bino bintu yavuze ntako tutagerageza ngo dutere induru umugabo tukabona bamwe baguma batera induru kumbe batera induru ku bintu bazi reka muvurize iyi message pe le réseau routier ni base y'ibintu byose uno munsi rero nimbe dufise ikibazo muri réseau routier no kubanza twese tukamenya mbe iyo réseau routier dufise yagiyeho ryari amabarabara yose dufise yagiriyeho igihe kimwe nico gituma nka yose uno munsi ari mu bibazo havuzwa amabarabara ya Gitega Rutana eka uyitegereje yose za RN1 hose n'amabarabara yagiriyeho igihe kimwe c'est normal ko acahirira rimwe nabwo dushimire abayakoze n'abayakurikiranye yeka batari bwamenye ko isimiribwa canke ibindi byose biribwa kuko aya mabarabara yararambye hariho na yakozwe mu nyuma uno munsi asigaye ari muri eta imeze nabi gusumba aya yakera aha rero turafise amadefi muri iki gihugu cacu nibaza kandi yuko ayo madefi kugira tuyasirimonte kugira tuyarengane nuko twese tugira twese twumva yuko le defi zihari hanyuma tukamenya uko tuza turakura mu kimwe kimwe naye kuvuga ngo ibibazo dufise byose tubitorera inyishu rimwe nibaza ko bigoye kubera yuko amaresurse yiwacu turazi ukwangana turazi yava mu gihe twoba tutarashika ku ntambwe yuko ubutare tubwimba ngo budusahirize nibaza yuko ari uko tugenda buke buke tukaza turakora kimwe kimwe amashi nkomera amashi ndababarire musazanje yarambujije sinzogere kujya amasho kweli mushikanje yarambujije sinzongere kweli nkomera bagaza mukomera amashi guko yakoze byinshi yarabateje imbere n'ubu kandi mu kibiri mwo bagaza mu muhamashi yemwe yakoze byinshi iyo tugira abantu nkawe uburundi buba bugeze kure nkomerama yemwe bari nimunuke ngo nkwengo busa nka ntuze okay now reka tubasere gato bino bintu yavuze nivyo twama tubabwira urumva barabitse kandi bino bintu no muzehe avuze nukuri kuzuye uno muzehe ndakunda guhenga ahengamira ahantu nukubera bamubroka rimwe naniwe baramubroka ariko ivyo yemeye aravyemera ivyabaye aravuga ko vyabaye ivyabona aravuga ko vyabaye so ahubwo bikwiye gushimira rero uyu Bagaza n'abandi ba president benshi bababangirije mu Burundi
mubashimire ibintu byabo ni gumana babwira ngo CNDD-FDD nta kintu na kimwe yatugajejeho n'ivyo yasanze hirasambura ibi birumvikana birisigura ye birisigura nta kintu mubaza ngo wewe urumva ngo uri kijuju yandi kijuju nimba genda kijuju ni muramushiramwe rero mumushiremo twese mutwite ibijuju ntacyo umva amabarabara nuba hari nayakozwe kuri zabagaza iyi miyaga nkuba mwumva ngo barimo ngo barahingura ivyakuze kuri bagaza iyi miji mubona ibibuga vy'indege ngaho mubona izi nyubako zigezweho mubona ibintu byose mubona bicayemwo ubu ibintu byose mubona bicayemwo ubu maybe ikintu cyonyene maybe tubona ko bubatse bagashiraho nijya ntuze inyubako ya presidence ico tunahe nakuru abashinwa aribo hakuru barunzemo izo noti ku madeni karuhariwe n'ubu byabananiye kuyishura mwamwe ico nayibindi byarabananiye mukwiye gushimira babanje kuko barabagabo bari bashoboye aranavyivugiye yuko uno munsi ukoze ibarabara uno munsi bane badede bakoze ibarabara wana umve ubwo nyene fye bari utangwe guhomvagurika mu minsi mikeya kandi mumve nta nahandi hantu baziga amafaranga kubera avuze ati mu gihe boba barindiriye uburyo bufatika buboneka kugira ngo bagurishe ubutare n'ibindi ariko ivyo by'ubutare murabizi ni bya bintu nyene biteba mutaze n'igihe naho bashoreye ubwo butare nta kintu kiravamwo ibintu byose muri bo za bararudi za sosumo ayo mashure ubusho byinshi nivyubatswe hafi byose apana byinshi hafi byose nivyubatswe kuri zo zindi ntwaro mbere hariho bimwe bigihari ku ntwaro z'abakoroni byavuye ku ntwaro z'abakoroni nubu arivyo mugikoreramo amazu y'ubusho ibiro vy'abapolisi inyubako za gipolisi mu ma office heshi na heshi ugiye kuraba mu bihome n'umwanda heshi biraza ngarangiza ngo abadede mugizeki ngo iterambere na uyu muzavugishije ukuri mube mubashimira ahubwo nabuyoya yacishije amagufa akavuga ati reka ndabahe nta kundi gihugu tuje mu biganiro nawe mwe mumushimira be nabo bantu mwe mubashimira vraiment une muzahe ndamwemeye avugisha ukuri mwe mubashimira indege basanzeho barayigurishije barayiriye indege basanzeho barayigurishije barayiriye barahejeje ikibuga cy'indege biracari yanzu ngaho nyene ya mbere hamwe yasambaguritse hamwe yasambaguritse ubuntu bugurura ni nk'ubu mubona hano haruguru barimo kugurura ibombo ry'amazi utubombo tw'amazi kamwe konyene bagaca bagera kuvuga yuko bakoze ibikomeye nayo mazi mu nyuma kagaruka ngakazimanga ivyo byose barononye barakuyeho nta kintu nakibaje mu gishashe bazanye uriko urababwira uti bahindurire ingendo hagira ibintu bakora by'ibikorwa birama bifadeka biboneka uguma wumva gusa ngo cyarabavunye biramara amaje kubona umara imyaka 200 mugabo ntagira ikintu na kimwe ukora cyiza kiboneka gifadika kimwe cyonyine nta gihari mbariza abantu badede mumviriza bakubwire kimwe cyonyine gifadika cyiza kizwi gihari bakibabwira mvuze kimwe abayangu apana kwitwaza ngo hari yango turaseho ngo ibitaro ngo bibiri ngo hari yango hariho ngo ishuri ngo twubatse ugiye kuraba ibyo bitaro wasanga ari bya bindi ngaho bikunda kwiburira n'amashanyarazi ngaho n'amatara atani gitoro ngaho baronka cyo kwatsa amagurupe mu gihe amashanyarazi yazimye n'ibitaro bigikora n'ibya umwami wa Karete hamwe no kuri Sharire ibyo mu Buyenzi ibyo mu Kamenge n'ibyo mu Buyenzi ibyo bya kera nivyo bizwi cyane nivyo buri top buri gihe wama wumva kuko ni vya mbere byubatswe kera ntabwo byubatswe ku badede nta bitaro byubatswe n'abadede ngaho byizegwa nta bihari nta bitaro byubatswe n'abadede ngaho byizegwa ni wari bigiragaje ntuze kuri hospital kira bagerageje kumusenya batangura kubigabangana birapfuye nuko bateye ntuze nambari Sharom uriya mbari Marisharom ngaho nibagiye kumaka ikigo cyo gutunga imfuvyi ngaho aha kuvuga bati ko hari imfuvyi reka tukume duhubaka duhashira izindi imfuvyi tukume duhubakirizaho kugira ngo hase neza batangiye kugenda bamwe bibidirisha abandi biba televiziyo abandi bibisahani abandi biba poudre abandi biba bya bintu abakobwa bikinga bari mu kweza abandi biba umutamana abandi bibikareso gusika bisambutsa barahugara sumo urazagere sumo yari tunza abarundi kera
murazi ngene Bararudi yari tunza abarundi benshi kera murazi ngene za Kotebu zari zitunze za Onapo nimbari Onapo nde byari bitunza abarundi kera barageze ngabatangura kubisambagura buho bakora vya biyoga ngaho gutera guhitwa niyo mpamvu mwumvise cyane jo bundi president ariko avuga ngo mwirinde ngo ivyo biyoga munwa ngo bituma mutabira neza ya bagwara njonda manyene none hari ibindi bashoboye gukora ivyo biyoga nyene bigatuma no kwabira unanigwa kubera kubinwa bakongera bakarundamwe ibisukare n'ibinyamanyama vyaboze vyabo ndimo kunda kubona abapolisi barimwe bavundagura mu bigungu ibinyama vyaboze ngaho bakabaha ngo namwe mukuhagira ngo muriko muranwa bariko barabaroga ivyo vyonyene byo bishobotse yaba ku ntwaro nk'iyantuze yabagaza hamwe n'abari abandi batu babangirije ntabwo byari gushoboka icyo nasi gusa nuko bamwe muri bo bica nivyo vyonyene nasi kwica nivyo je nasi nahandi mumvize karo kamamaza muri aba bandi bo hano hepfo ivyo barimo president w'u Rwanda iyo yigejeje kandi babwira abanyarwanda burya president w'u Rwanda wanyu atagihari ari we wacu nyene atagihari atakira umuzima Imana ni muhamagara gataha niho muzabona neza ibintu yakoze niho muzabibona muzagira Imana haza umuntu aguma yunganira ku byo yakoze muzogira Imana haza umuntu aguma yunganira ku bintu ngaho mwakoze niho muzovuga muti wow bwa muri byari good me uwo muntu atabonetse ariko ndize I believe mu Banyarwanda harimo incabwenge nyinshi maze kubona kandi zegereye president w'u Rwanda Paul Kagame ndakeka ko uwo muntu azokwiga byinshi agahindura byinshi akongera ku byahinduwe reka mvuga uko akongera ku byahinduwe ariko bitabaye mwagaruka kuri amabarabara mwakoze murabona hano hasi murabona hano ino barabara ni mbari ryaheri ricimpande y'ikiyaga ndahibagiye ngaho mubone ngene hakoze neza mu gihe musanga ari binogo himbagurisa mukarabasigaye uduce duto twikaburimbi niho mwagaruka mukavuga muti bwa bundi Paul Kagame yari nk'Imana mu bantu reka mvuga uko nyene Imana yurukiye mu bantu niko muzovuga ndabizi namurabona indege yanyu hano sime kandi sizibiri zitatu zine zitanu nka mugiye kuramba gasanga izi ndege ntizigihari bakakubwira ko iri muri garage muri Madrid muri garage niho ugaruka ngaho ukagenda no kumva yamuze Paul Kagame ugatangura kurira usaba Imana ngo imugarure niho wabikora niho wacubene uti bwa muri Chimama na Moses byabe ntarikera rira vraiment nivyo ariko sinabibifurije no just ni karorero mbahaye uko how I feel uko twebwe abarundi twiyumvamwo barimo badede barimo bavuga bino bintu byose barononye kukomere abarundi bari n'indege bari n'amabarabara bari n'amatara ntabwo yigerabura yego mahari ubuce butari bwageremwe amatara cyane ariko amatara ntabwo yigerabura ibintu byose byari saba magaba bahaje bano bagabo bagahagera ibi byose barahomvaguye ndazi ko nawe ari wewe nawe uvuga ngo umva kucibamana ngo yangu Burundi naho yo bari wewe ndazi ko ako kabonge mu mutima nti wakabura undayonda ndakugarika murabona ko afite feel y'umubabaro arabize feel atahubwo dushimira abakoze akomeye cyane naye byo bone bipirate de kurunda mu ivu no musenyi ivu ryonye musenyi burakomeye barunda mu ivu n'umunyota bagashobora bagahomeka ahantu bamara guhomeka abantu bacabyigira ugiye kuraba n'umuji wa Bujumbura muri iyo myaka yazabagaza umuji wa Bujumbura ahubwo basa neza waruri n'isuku mugabo ugiye kuraba n'inkoho bakoresha nizakera inkoho zo kuri zababu yo nababagaza apana zimezigezwe hubo oya zazi nizimihini ngaho zimihini ugandura urabohesha maropito man duhindurira Burundi nzapfe mbonye imhindu biri mu byo mpora mvuga biri mu byo namwe mutekereza ubu rero hari ibintu ngomba mpereho gomba kubanza kubabwira cyane mere kuri kino kintu arangirijeho ariko aravuga hano yuko yatanguye gutegekesha igitugu abwira abayobozi ko atamuntu amuvangira byose abishira mu biganza byiwe mu ntoki ziwe atangura kubikontorora yereka igihugu ko afise icerekezo yerekeza abayobozi ko bafise ivyerekezo byose abishira mu biganza byiwe byo ako kandi mukandike byose abishira mu biganza byiwe iyi niyo mpamvu haheze iminsi igihe ndiko ndasemerera mbwira imbonera kure ndiko ndasemerera mbwira abarundi mugabo bimwe muri vyo binuka bikanuka ko ndumwaso w'igihugu bikanuka ko mpangaye ngo inzego bikanuka ngo ko mpangaye ngo abadukurira iyi niyo mpamvu president wacu Neva mufate nk'akariwe bandi ryambere wavyanka wareka wamukingira wareka
akajagari kose dufise mu Burundi niwe aza kwisonga kari watera ku kajagari. Ibi bintu by'ibitoro bibura, ibi bintu by'amadevize abura, ibi bintu by'ibintu byangombwa bibura, yabirunze mu muryango wiwe, ni wateje ubukene, ni watumye Burundi bukena, ni watumye tugendera hano hantu, ni watumye ibiturire biba, ni watumye ubusuma buba. Niyo mpamvu nagomba kumva ikiganiro nimwe speech nimwe perezida wacu neva aza yiriza, aza atanga amadisikuru atagira icepfo n'icaruguru, byose biri mu biganza byiwe, ni watumye Burundi bukena. Hari ikindi cya kabiri ngomba kuvugaho, uzabumva zinombonera kure mberega ni buke ngo byose ni buke. Nta buke umwanzuro ugomba gufatwa n'umuyobozi. Uyu perezida w'u Rwanda nababwiye Paul Kagame afata umwanzuro atawumuvugiramwo, arababwira ati icyerekezo cy'igihugu ni kino. Ntabwo azarira kuri kamera mwananiye, mwangoye, mwebyase, urumva rero mwebwe. Ntageza umwanzuro niwe. Mugabo perezida wacu wanyu neva wacu ni ukwamarira akorora amosozi nk'ubu mwogiruku, nk'ubu mwogiruku, nk'ubu mwogiruku, nk'ubu mwogiruku, nk'ubu mwogiruku. Ndire n'abanyagihugu mwashinze, jewe ndemera sige hagatwe. Ayo ni yamarira y'ingona ni wabitera. Jewe sinama di perezida ngo sobwe ko nabo tuyoborana. Nta generale yanja hejuru, nta ministre yanja hejuru, nta mushikiranganje yanja hejuru, nta gihangange canja hejuru, nusaze na murasa. Niyo mpamvu babwira ngo ubukana turimo ni perezida burimwo, naje subira kuzanga hari kera duhenda ngo bariba. Niwe ndafata umwanzuro wa nyawo. Reka dusubire ku bya ruswa. Mwabyumvise hano, ruswa igiturire kiri mu Burundi kirarenze, kandi ico giturire kiri mu bategetsi. Perezida na wene igiturire arakirya. Reka mbakarero cy'igiturire ari wari igiturire cya Samuel Ndayiragije. Samuel Ndayiragije yavuze yuko ayoboye aba diaspora, aza kwaka amafaranga ngo yubaka Burundi, hanyuma wowe uranamubaza ngo amafaranga ari hehe, agusubiza ngo banze murindire yarariye, aca kugabira inka ucuraceceka. Kijya ni giturire perezida we yaguhaye. Wari kumubaza amafaranga y'umwana w'umurundi iyo yagiye. Fabrice nuko nyene. Ibi bintu by'ibiturire perezida wewe uba waraduhamagaye nka twebwe turi na Karimi, ugashiraho inzego, abantu b'amanyama, abantu ba discipline, abantu bumva umurongo urimwo, abo bibiturire tukabatuza. Jewe naje naho wampamagara uti Moses, wowe uri na Karimi karenze ingo hano, nimba wemera gupfa upfe, jewe umubwo burenganzira ume pistora, ureke nitoreze ugwaruka rw'imisore bashika ku 10, ndakwereka ngena twirasira ibigoryi. Ndabikwereka pana wewe kurira, wowe urira je sindira, ngira ngo wowe uratinya kupfa, jewe ntabwo ntinya komva. Bipimu bigerageza wewe perezida umpamagare tubwizanye ukuri, wewe ibere perezida, wowe uvuga uti wakigabo we ibi bintu by'igiturire wewe ndabigushinze. Hitamwe abagabo wemera b'abarundi, hitamwe ngaye misore wemera y'abarundi, ndaguhaye uburenganzira bwose ushaka. Twe twitorera inkoho, twitorere pistora, dukwereke kazi dukora. No kwa generale twinjireyo, kwa generale hamwe uwihenda wenyine akadutelefona adutera ubwoba ngivyo murimwo, ubwo nyine duce tumutura kamaboko tukamumena umutwe. Nta byiperereza, ivyiperereza biri ku ruhande, ariko twakorana n'iperereza. Me ngonde kukubwira abatajya ruswa, abatajya igiturire, abakunda igihugu cy'u Burundi. Apana ivyo bibandi wewe batoranije ngabo, sibyo? Mubarya ibintu imitungo y'igihugu wewe urabazi, muragendana. Wewe basize mu buyobozi bwawe ucuragaruka ngo urumva ngo sinobahana ngo nabandi ngo biba. Ni wewe byose ubitera wewe. Iyo ubaye umunebwe nabo mukorana baca bacika abanebwe. Igihugu cy'u Burundi kigowe kubera wewe.
no muri 2027 nukuri kuzina ry'Imana umuntu azogutora ni wa wundi azoba afise imitekerereze nk'iyo nyene umuntu azogutora ni wa wundi azoba adakunda Burundi. I swear to God ntabwo ariko ndabeshya kiretse gusa uhinduye imitekerereze uhinduye ingendo aho ndakumva mugabo nimba ari ukunda kubona ukuri urira mu bandi nukuri ko Imana umuntu azogutora ntatuzotumarira nta kintu giye guhindura mu Burundi nta Burundi bugiye guhinduka kiretse kuzocika igihugu c'abakomedi ntabwo ariko ndabeshya kandi ntabwo nkwanka ntabwo ariko ndakugwanya ntabwo ndakurengerereye mugabo gucika umuyobozi atakintu mariya abantu wopfuva muri ubwo buyobozi ugacika umutura gasanzwe. Tugende mwavyumvise hano mu bijanye n'amashure murabizi ko mu Burundi ngira ngo nico gihugu cyambere muri Afrika dufise kiri mu bugoryi mu mashuri ubunebwe gutigisha abantu neza mugabo urumva yuko kino gihugu kugira ngo gitere imbere bigishije abantu babashira ku murongo bagira ubwenge biga ubumenyi biga ivyakazoza mugabo ugenda urabe ubu buyobozi bwacu bw'i Burundi amashuri ngo ntacamaze kugezaho naho mu badepite mwashizemwe batazi gukoresha computer. Murabizi ko muri iyo minsi heze ndabirabe yaje akavuga ati mwe mwisubirire mu mashure mwige why because mwasizemwo imbonera kure mushiramwo abo mwitango bafise amazuru amwe abo nibo mwarunzemwo. Reka nababwire perezida nimba namwe bamwitwaje ibintu by'ubwoko mukaba mwitwaje iby'ubuhutu n'ubututsi iyo hari itegeko nta zuru rikora iyo hari itegeko nta buhutu nta bututsi namwe bamugira ngo abantu mudasangiye ubwoko buzuye mu nzego iyo hari itegeko haba hari itegeko urirenze ko arahanwa hatitwajwe ubwoko kubera ubwoko nibuhana urunze mu bwoko bakoresha ka mwana wa mama. Mu bijanye n'isuku mwavyumvise ngene Singapore hano yakoze mwavya bindi biri mu Rwanda murazi ko ruswa bayibigwanje ku rwego rwo hejuru isuku nuko nyene kwiga nuko nyene ibijanye n'isuku mwavyumvise we perezida wifatira umukubuzo ngo nagiye gukubura ngo murabe rero ngo ngiye gukubura mugabo mufise amashira hamwe amakompanyi yama yaka amafaranga barundi ngo agomba gukura umwanda mugabo ntihagire ikintu na kimwe bakora wewe nta nitegeko utanga byugufata bari abantu babeshe ko bakora isuku mugabo atacyo ariko barakora mumamukwiye gushiraho itegeko hamwe no kurugo rw'umuntu mugezeho mugasanga umwanda mu mucamande apana ibiturire apana vya bindi mukora mu meza abiri yonyene. Hari kibazo mwege mugira umunwa muri nawo ibikorwa ntimugira namba murashobora kuvuga ngo tugiye gutanguza isuku mu cyumweru kimwe mu ndwi imwe mwamaze kubivamwo wa mwanda ukongera kugaruka. Ndabaha akarorero mugere murabe muri ville hari ikiraro gihari gica hejuru ibarabara ico kiraro cyuzuyemo imivyindi baravyindurura buri mwanya wose uhaciye n'umunuko uhasanga amacupa y'amasobi uwo n'umwanda we bagiye gukubura ukubura indwi imwe uburahavuye uyu munsi umwanda uhari urengeye umwe wasiga mbere wowe nyene perezida waraje uvuga yuko ahantu baciye ngo wagiye urabona umwanda ha gufata abantu bahayoboye we perezida widoze uvuga ngo ariko basha ngo mugerageze n'ukuri ngo ariko basha mugerageze n'ukuri so icisha Burundi n'abayobozi badafata umwanzuro icisha Burundi n'abayobozi badakunda igihugu icisha Burundi n'abategetsi batazi gushira hamwe icisha Burundi n'abategetsi batiyumvira kazoza ku Burundi. Mwumviriza n'ibindi bihugu hano byari bikenye byari mu bibazo birengera ivyo Burundi nta n'ubutare bari bagira ubwo butare witwaza ngo urimo urashora naho woshora isi yose cyangwa igihugu cyose utagira ubwenge bupanze uburi mukorera ubusa. Hari ibintu mu gihugu biba bikwiye gutangurwa utitwaye ngo uri kushora ubutare ubutare muzoshake mushore n'ahantu muzogera mugihe mutabanje kuguruka mu mitekerereze. Ikindi hano mwumvise ni kwakira abantu b'abahanga b'abanyabwenge ugatumira abanyabwenge bakakugisha inama ukabishira mu ngiro
mwebwe rero mu badede nabwo perezida urimwo nimugirwa inama nimuhanurwa nimwemere yuko abanyabwenge babigisha nta nubwo mugomba kwigira ku bandi. Iyo umuntu abibabwiye niturashoboye, iyo umuntu abibabwiye turakize, iyo umuntu abibabwiye tuje gusenga. Jewe niyo nzanye ibitekerezo ngo raba y'u Rwanda rugeze tugwigireho mutangura kuvuga ngo none ngo mu karere kose ngo u Rwanda gonyine nigubona yuko rukize. Ugusumba bagusumba n'u Rwanda rufise abo gwigiyeho namwe mutegerezwa kwiga kugira ngo mumenye. Reka ndangirize kuri kino kintu. Mwebwe murakunze kuza ngo Pacifique ninahazwe ngo numwaso w'igihugu. Ngo Pacifique ninahazwe ngo yanku Burundi. Ngo Pacifique ninahazwe ngo ntakunda Burundi. Mwebwe abayobozi mwege mudakunda Burundi. Ibintu Pacifique ninahazwe byinshi avuga ni biba bihari ni biba bigaragara. Mwebwe icyo mukwiye gukora mukwiye guhindura ingendo. Nimba yaberetse kibi mukabona ko ari kibi mugahindura, nimba yaberetse amakosa mukabona yuko ari amakosa mugahindura, kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigende neza gise neza. Umwasi w'u Burundi rero ntabwo ari Pacifique ninahazwe umwasi w'u Burundi ntabwo ari jewe ndimwe navuga ibi. Umwasi w'u Burundi ni mwebwe na perezida wacu adashobora gufata umwanzuro nk'uko uyu mugabo mwumva muri Singapore yafashe umwanzuro. Ibyo kwitwaza ngo abarundi baragoye ngo upfa umuyobora Israeli, ibyo nivyo witwaza wewe, hagoye wewe ntihagoye abarundi. N'aba bandi barabigezeho, Magufuli yarabigezeho, Traore yarabigezeho, Paul Kagame yarabigezeho. Mwebwe si mwege vyonanira, ahubwo vuga yuko mudashoboye. Mugihe mudashoboye kuyobora mu bisabandi bashoboye kuyobora, bakunda Burundi, bitaho Burundi, bibazi neza y'u Burundi, bakunda abarundi, baze bategeke bayobore igihugu bagishira ku murongo, kubera mwege vyarase, mwebwe vyarabananiye. Reka nangirize ku kantu kamwe ncameza mu bijyanye n'iterambere. Mugomba yuko mufata umwanzuro, hari ibintu mugomba kwikuramwo. Murabona nka perezida wacu Neva dufise wama mu minsi mikuru itagira umumaro. Buri gihe wamufata indege ugiye kwiga ngene bacapa ibihore, buri gihe wamufata simombeje, buri gihe wamufata indege ugiye muri Vietnam kwiga ngene batera ibitunguru, kwiga ngene batera amatomati. Umuvugizi wawe niwe yaje ngaha arabivuga. Ivyo mamukwiye kubica ntabwo ari ingenzi. Ingenda atari ngombwa uzice amafaranga yubaka igihugu. Iyo misi mikuru y'uburofa, ibikorane, ivyo kwibuka ibiki n'ibindi mu bice ayo mafaranga agire umumaro mu bintu bijyanye n'ivy'igihugu. Hanyuma abo bategetsi bigira ibihangange, bagira abapolisi mu muyoro, mu babake bacungegwe n'abapolisi bake umwe cyangwa babiri. Ivyo biduga muha abategetsi nabo mu bibake. Leta igenda igura umuduga basi, hanyuma uwo mutegetsi arahembwa, azozora ari habukebuke kugeza igihe iyo modoka izomwegukira vyuzuye ikabiyiwe. Ni naho bazoyifata neza, ni naho batazonona, ni naho batazozimenagura, kugira ngo amafaranga y'igihugu akingigwe. Abategetsi bagabanirizwe ingendo atari ngombwa, ivyo bicike burundu. Mugende ziriya ingoma ziri n'umumaro mu gihugu. Nihagira umuntu n'umwe muzosura kwemera kavuza ingoma adatanze nk'imiliyoni 3, kubera ingoma n'ikirango cy'igihugu, mugabo mubikuremwo amafaranga kandi mubeseriye. Perezida ugenda uce ka mwana wa mama, umuryango wawe ukure muri ubwo butegetsi, wigize ku ruhande, madamu ku ruhande. Izo ngendo za madamu wawe yamamwo zitagira icepfo n'icaruguru abivemwo. Nta kintu tuzi ngaho mu Burundi ajejwe gifadika kiboneka, aje ngaho kwama mugenda buri gihe mujanye ari amafaranga mu bisesagura biveho, agende mu vyiwe nawe uje mu vyawe, twubaka Burundi. Uko niko gukira ku Burundi. Ibyo byo kwitwaza ngo musangiye ngo igiti ngo nde ngo umugambwe amazuru mu bice Burundi bicike. Ivyo bihave, yabari umusenera z'ubwenge umushire mu buyobozi, umusawanya z'ubwenge umushire mu buyobozi, n'ukugwanya nawe numwakire. Mugihe hazo bari itegeko nakosa, iryo tegeko rizomuhana. Muga mugihe ashoboye umwakire umushire mu twubaka Burundi buzima.
nimba koko ugomba yuko Burundi butera imbere niyo mwabikora uko Uburundi bizotera imbere mutabikoze uko naho nimizere yuko Burundi muzobuvishamo imbere Uburundi murimo mu bwonona murimo mu bujana mu manga ivyo mitwaze ngo bya 2040 2060 izo ni indoto z'umuntu arota aryamye niba Burundi bugomba guhinduka buhinduke ivangura muri kuremwo we nakuru umututsi mubikuremwo mwibwirizwa shingira umutu n'umututsi mubikuremwo ibice by'abatutsi bangana uku ibice by'abahutu bangana uku mubikuremwo mucike ndumurundi muburundi mukore hanyuma twiteze imbere ivyo byo kugira inzigo y'akazikira muhangana n'ibindi bihugu bibanyi mu bice mwemere mubane muhuze muganire mucuga imipaka yonyene mugira umutekano muzima hamwe winjiye mwamuhana mwugurura imipaka duhanahane ivy'intambara muvavanure navyo tubanze twiyubake bihagije ivy'amashengero wamamwo ureke kwigira pasiteri nabwo uri pasiteri nta bibiri yuzi namwe mu w'Imana guhamagaye ureke gukopinga Petero nkuru nziza ugende ukora ivyawe twasize Imana imbere turabizi uraba ivy'igihugu n'ivya politiki ugabanya amajambo menshi atagira ibikorwa ugabanye kuza ngaha uhubuka biratuma haramaza bikadutesha agaciro abarundi bari mu mahanga ushireho ambasade zibumva zibitayeho zikemura ibibazo byabo hamwe mu rundi mu mahanga agira ijambo akubahwa. Thank you. Ibitari ivyo sendere fude dirashaki have na kizobitumariye na kare nta nikitumariye kiretse gutwara gusa vyo